Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu makungu ya kure. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatanu igenekerezo rya 19 Ndamukiza 2024. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kumwe natwe hama ukaja urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu cacu mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata co kumenyesha amakuru, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'inkino, igisata c'agateka kazina muntu, igisata c'indero, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi bisata bitandukanye. Ndaguhaye ikaze ntanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ijoro ryiza. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Impande zitandukanye zisaba irekurwa ry'umumenyeshamakuru Muhoza. Kuva mu ijoro ryo kuri uwu wa kane umumenyeshamakuru w'umurundikazi Sandra Muhoza akorera ikinyamakuru candika La Nova Burundi mu ntara ya Ngozi ari naho asanzwe aba yaraye yinjiye mu ibohero rikuru rya Mpimba riri mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi. Muhoza Sandra yafashwe ku munsi wa gatandatu. Ijoro rya mbere mu ibohero rikuru rya Mpimba umumenyeshamakuru Sandra Muhoza yariraye mu gice c'abagore aho yashikanywe hafi isaha imwe z'ijoro aho bita Paviro nk'uko amakuru avayo abitumenyesha. Amakuru yo kwizera ijwi rya Amerika ari naryo dukesha iyi nkuru rifise nuko uwo mumenyeshamakuru yoba ariko arazira ubutumwa yakwiragije ku rubuga ngurukana bumenyi rwa WhatsApp. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo kandi Manirakiza yagirizwa kuba yaratumye Uburundi buva muri bare yatanze imihoho. Jean Paul Manirakiza yari amaze imyaka 3 atwara urunani ruhurikiyemwo imirwi y'umukino wa basketball mu Burundi FEBABU yatanze imihoho. Mwikete Manirakiza yandikiye inzego nyobozi za FEBABU yavuze ko yeguye ku mvo ziwe bwite no ku busabe bw'impande zitandukanye yavuze ko zari zimaze iminsi zibimusaba. Manirakiza atanze imihoho inyuma y'aho ishirahamwe mpuzamakungu rya basketball FIBA mu ndwi iheze rihagarikiye vy'imfatakibanza urunani ruhurikiyemwo imirwi y'umukino wa basketball mu Burundi FEBABU. Umunyamabanga mukuru wa FIBA Andrea Sagikris kw'igenekerezo rya 12 uku kwezi kwa kane niho yandikiye Manirakiza mumenyesha ko ishirahamwe rya basketball mu Burundi rihagaritswe vy'imfatakibanza. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo burambuye ntuje kure hisayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo s'abone canke subscribe urafyonda ko hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Ano makuru ku buryo burambuye ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko impande zitandukanye zisaba irekurwa ry'umumenyeshamakuru Muhoza. Kuva mu ijoro ryo kuri uwu wa kane umumenyeshamakuru w'umurundikazi Sandra Muhoza akorera ikinyamakuru candika La Nova Burundi mu ntara ya Ngozi hari naho asanzwe aba yaraye yinjijwe mu ibohero rikuru rya Mpimba riri mu gisagara ca Bujumbura mu Burundi. Muhoza Sandra yafashwe ku munsi wa gatandatu. Ijoro rya mbere mu ibohero rikuru rya Mpimba umumenyeshamakuru Sandra Muhoza yariraye mu gice c'abagore aho yashikanywe hafi isaha imwe z'ijoro aho bita Paviro nk'uko amakuru avayo abitumenyesha. Amakuru yo kwizera ijwi rya Amerika rifise nuko uwo mumenyeshamakuru hariko arazira ubutumwa yakwiragije ku rubuga ngurukana bumenyi rwa WhatsApp. Urwo rubuga Burundi Media ruhuza abamenyeshamakuru, inzego za leta ndetse n'abandi. Na bamwe mu bamenyeshamakuru b'iradiyo ijwi rya Amerika baruhozemwo ariko bagiye barakurwamwo umwe kuko bakorera iradiyo itemewe mu Burundi. Nk'uko ijwi rya Amerika ryavyiboneye kuri urwo rubuga umumenyeshamakuru Sandra Muhoza yashikirije iciyumviro ku nkuru itaremezwa imaze iminsi ivugwa ko bamwe mu rwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi rwoba rwarahawe imipanga yo kugirira nabi abatavuga rumwe nabo.
umwe mu bari kuri urwo rubuga yamubajije ati urafise ivyemezo utwereka nk'ingo nka zibiri canke zitatu zayironkejwe? Sandra nawe yishuye ati zitanu gusa, oya reka ni nyinshi notanga. Ubundi yaciye yandika ati nibaza ko vyoba vyiza ababijejwe bakwegereye ukabaha amakuru akwiye, vyofasha. Umuryango wiwe wikeka ko hari vyo vyatumye afatwa kubera ari navyo yabajijwe ko mu rwego rw'iperereza. Kuri uwu wa kane nyuma y'umutaga imbere y'uko ajanwa mw'ibohero rikuru rya Mpimba yararengukijwe muri parike nkuru ya Bujumbura. Umuryango wiwe ukaba uvuga ko ata mushingwamanza bari kumwe. Inyuma yaho parike yamubwiye ko hakekwaho ivyaha birimwo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya inzego no gucanishamwo abanyagihugu ndetse no gukorana n'abarwanya igihugu. Umuyobozi w'ikinyamakuru La Nova Sandra Muhoza akorera haratewe impungenge n'ifatwa ry'uwo mumenyeshamakuru. Pascal Ndayisenga yemeza ko uwo mumenyeshamakuru yafashwe hatisunzwe amategeko. Amashirahamwe atanu aharanira agateka k'abamenyeshamakuru mu Burundi hariyamiriza iryo fatwa rya mugenzi wabo Sandra Muhoza. Muri ayo mashirahamwe harimwo ikigo c'abamenyeshamakuru n'irihuza abamenyeshamakuru b'abagore. Mu itangazo ryabo berekana ko bababajwe n'uko mugenzi wabo yabanje kunyuruzwa akaburirwa irengero. Kuri bo yari gushikirizwa ubutungane hakabazwa ku mugaragaro, amatohoza agakorwa hisunzwe amategeko mu gihe hoba hari icaha kimukekwaho. Ayo mashirahamwe akaba asaba ko uwo mumenyeshamakuru yorekurwa hatagisabwe kugira ntazire ivyiyumviro vyiwe mu gihe ibwirizwa shingiro rimuha uburenganzira bwo gushikiriza ikiri ku mutima. Basaba ko umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru uhimbazwa mu ntango z'ukwezi kwa gatanu utomusanga mu buroko. Amashirahamwe yigenga aharanira agateka k'azina muntu nayo nyene yiyamiriza ico yita inyuruzwa mu mpisho ry'uwo mumenyeshamakuru. Ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe RCF na komite mpuzamakungu ikingira abamenyeshamakuru CPG abona ko iryo fungwa rituma abamenyeshamakuru mu Burundi bakora mu bwoba budasanzwe. Umwe mu bamenyeshamakuru ari i Bujumbura yavyemereye Ijwi ry'Amerika ko hari inkuru nyinshi amenya ntazikore, izindi nazo akazitangura mu nyuma agasabwa kuzireka azigejeje hagati. Hari n'abamenyeshamakuru batwanyiye kugira ico bavuga kuri iryo fungwa ku gutinya ko nabo bohava bagira ico bagirizwa. Sandra Muhoza w'abana batatu asanze mu munyororo mugenzi we Florian Irangabiye w'abana babiri bahuriye ku caha co gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Uyu we amaze umwaka n'igice apfunzwe. Nayo mu yandi makuru kandi nuko Manirakiza yagirizwa kuba yaratumye Uburundi buva muri bare yatanze imihoho. Jean Paul Manirakiza yari amaze imyaka itatu atwara urunani ruhurikiyemwo imirwi y'umukino wa basketball mu Burundi FEBABU yatanze imihoho. Mw'ikete Manirakiza yandikiye inzego nyobozi za FEBABU yavuze ko yeguye ku mvo ziwe bwite no ku busabe bw'impande zitandukanye yavuze ko zari zimaze iminsi zibimusaba. Manirakiza Jean Paul akaba atanze imihoho inyuma yaho ishiramwe mpuzamakungu rya basketball FIBA mu ndwi yahera rihagaritse vy'imfatakibanza urunani ruhurikiyemwo imirwi y'umukino wa basketball mu Burundi FEBABU. Umunyamabanga mukuru wa FIBA Andrea Sagikris kw'igenekerezo rya 12 uku kwezi kwa kane niho yandikiye Manirakiza amumenyesha ko ishiramwe rya basketball mu Burundi rihagaritswe vy'imfatakibanza. FEBABU yagirizwa kuba yarabereye intambamyi ekipe ya Dinamo mu mahiganwa ya bare mu kuyibuza kubahiriza amategeko agenga iryo higanwa. FEBABU ikaba ivuga ko kw'igenekerezo rya 9 ukwezi kwa gatatu Manirakiza hariho yanditse asaba ko umugwi wa Dinamo wari waserukiye Uburundi mu nkino za bare wokina utambaye imyambaro yanditseko Visit Rwanda. Jean Paul Manirakiza yasavye kandi umugwi wa Dinamo kudakina mu gihe ivyo FEBABU yasavye FIBA bitokubahiriza.
ni nako vyagenze gushika umugwi wa Dinamo ukuwe mu mahiganwa ya BARE. FIBA yagiriza FEBABU kuba yaraciye kubiri n'amategeko agenga abanyamuryango b'iryo shirahamwe ikanacafuza ishusho ya basketball y'u Burundi muri rusange. FEBABU mw'ikete yarungikiwe yasabwe kwisigura imbere y'itariki ya 23 z'ukwezi kwa kane ku vyo yagirizwa vyose. Biruko mu gihe abakunzi ba basketball muri ico gihugu bemeza ko ukuba Uburundi bwaravuye mu mahiganwa ya BARE vyatosekaje ishusho yabwo muri rusange. Mw'ikete Manirakiza yanditse atanga imihoho yasiguye ko mu myaka itatu yari amaze atwara FEBABU yagize aho ashikana umukino wa basketball mu Burundi kandi avyishimiye. Abakunzi b'uwo mukino yamara benshi siko babibona. Bari bamaze igihe bamusaba gutanga imihoho, bitabaye uko agasezererwa. Yeguye hasigaye umwaka umwe ngo manda y'imyaka 4 yatorewe ihere. Bamwe mu bakunzi ba basketball mu Burundi basanga kuba umurwi wa Dinamo warasezerewe mu mahiganwa ya BARE bizokwega ingaruka mbi kuri uwo mukino mu Burundi. Zimwe mu ngaruka zatanguye kuja ahabona nk'uko vyemezwa n'abari muri FEBABU harimwo abakinyi b'u Burundi bariko baraja mu yindi mirwi. Abakinyi ba Dinamo baramaze kuyivamwo berekeza ahanini mu bihugu bitandukanye vyo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini vya Afurika. Abo ni Otobo Israeli yagiye mu mugwi wa APR yo mu Rwanda, Nijimbere Gilbert yasinyiye umugwi wa Kepura, Bero Nkanira yagiye muri Orion ndetse na David Deng yagiye mu mugwi wa Front Sport muri Congo. Kuri abo bakinyi hiyongera ko umumenyereza wabo Olivier Ndayiragije hasigaye amenyereza Titans mu Rwanda nyene. Uwundi mugwi watakaje abakinyi benshi bagiye muri Congo ni Urunani. Abo ni Landry Ndikumana yari kizigenza w'uwo mugwi, Clark Dushime, Michel Bwanga, Mamadou Diome ndetse na Erenge bagiye gukina mu mugwi wa AMIBK wo mu Rwanda. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV.